Fani ibaze wa muntu yigira kuba arondera akajana atandukanye bakamwimubuzi no musi shasigaye bagusaba ubuzi oya ahubwo wa wundi yabadandaza mu isoko ibintu je ndabisi nige ndabikunda n'umunsi warimo none ibisi yose ni paka none kwerigano hakiki congratulations urarenze bebe niba bikeneye yembere umugisha umugabo wanje kuva umugabo wanje aza imiryango yaciye itangwa kuguruka mugahaya na wanje icyo ibindi bizose gusoma congratulations baby thank you seka kondore kuri twashima amahitamo yawe jambo no kumugabo yawe muri uno mwanya wawe yo bebe I love you too more than Nora uyumva gute umufasha wawe akomeza gutera intambwe zidasanzwe nk'izinya mu buzima bwiwe mu gihe wamutwaye benshi bakomindura ati Nora askuritaye mu mugazo n'ukuri kw'Imana ariko no musa akaba umugisha udasanzwe bayatugire muri video baza uri haje reka twishure ni genda abashuri haje iyi ni video y'abatuwawiri sawa basi ibashaka nivanga cyambere ndahagera kubera abafana banje barashigikira cyane ku buryo batera induru n'umuntu atashaka kunkunda agasanga yankunze urumva rero iyo batari induru yabo si izina ryanje cyangwa je simba ngira kure aba boss banyumvire ko banyizera rero nico gituma abafana yo cyane uko nyine atashobora cyo kuba Fani koko wowe binyereka ko umugore atari gusasa gusa umugore atari guteka gusa umugore atari bya bindi byose abantu bibaza ariko umugore nawe yashiye gufasha ikintu kinini mu muryango rero uyu mugore mubona niwe Diamond afise kajye muri Diamond kandi arashininga like Diamond you shine like Diamond ingana berewe vrema papa uraberewe cyane ukura berewe cyane thank you sana thank you sana kuko ufite ingeso mbi yo kuberwa je sindayikunda gusa wenda gufite amakuru mashasha yes ndaje abakunzi African TV biteze ibintu byinshi kuri no munsi yes turi mu kibanza nyezina Mama Lao nguyu unya nangiye nugaye umuryango w'umuduga yes Mama Lao nguyu unya aje mu bintu viza hano muri kino kibanza turi kumwe na Fanny Lavin Mama Lao ni best influencer kandi akaba brand ambassador akongera akaba afite ibintu by'amazina menshi solution woman blessed woman madame Kezimana mama Twafa mama wabo avuga mama haya ni mama haya nicyo rigezweho twe na haya tugiye kwamamaza wiyumva gute kuri uno munsi usinye amasezerano adasanzwe yo kubugiye kuba mu brand ambassador wino shira hamwe sanzwe rikora amakotex n'amapampers ico kibazo nta mwatocishwa niyumva neza cyane ndaryohewe ndashimiye Imana cyane ndashimiye n'abafana banje kuko ndazirikana neza yuko bino hano ndahagera kubera abafana banje barashigikira cyane ku buryo batera induru n'umuntu atashaka kunkunda agasanga yankunze urumva rero iyo batari induru yabo si izina ryanje cyangwa je simba ngira kure aba boss banyumvire ko banyizera rero nico gituma abafana yo cyane uko nyine atashobora cyo kuba Fani koko wowe ntabafana ufise abufisa abakunzi abantu bagukunda koko hari umurigeri yamwe ngo nukuri maje namaze ngo gutuka ngo kubera Fani kubera maze ngo rukunuka ngo n'umugabo agere ngo hasi ngo kumbita ngo kubera ngo Fani kubera ngo ndamukunda ngirisa ngo ndamuvugira ngo mu bintu byose muri ngo bamuvuga nabi nanje ndabakunda cyane nukuri n'umuntu yoba nyibaza ukundi mu bakunzi banje ngo sinishura nka message cyangwa iki niki cyo haro no ushaka kunyandikira kene ndamufasha iki niki niki bijanye n'uburyo cyangwa ngo akazi ama message ndaronka cyane ariko
nanje ndi umuntu nkamwe banduguba pe jewe ntabuzifise agazifise n'akarya Janet afise muhira akandi n'akarya Sefu afise ka kamera nabwo bwose buri okipe urumva aho ndavye bijanye n'akazi abantu basaba ubuzi ugasanga nyene hari abashaka gusaba ubuzi cyane urumva hama ariko musengera Imana itirando dusana nyagure zoca ndonka amaposte menshi m'abantu nyene y'ibintu bakora hama n'abandi nyene usanga bashaka ngo sinshore message nukuri ndabakunda cyane ndabakunda nuko usanga nyene bigoye biragora kwisha abantu bose message urabizi we menshi ugasanga uragoye kwishura umuntu cyangwa iki niki ubundi n'umuvyeyi nyene nahama nkeneye na papa we bankeneye bose ukenera n'abandi bana babankeneye namwe bakuze baba munkeneye urumva birangora cyane ariko mwumve ati nukwimana nukwimazida bakunda ibaze wa muntu yigira kuba arondera akazi atandukanye bakamwimubuzi no musi shasike bagusaba ubuzi oya ahubwo wa wundi yabadandaza mu isoko ibintu cyose ndabisi nige ndabikunda n'umunsi warimo none ibisi yose nipaka none kwerigano hakiki congratulations urarenze bebe nikugira bikenewe yembere umugisha umugabo wanje sha kuva umugabo wanje aza imiryango yaciye itangwa kuguruka mugahaya na wanje icyo ibindi bizose gusoma congratulations baby thank you seka kondore mama bavuga yuko ngo umuntu ngo ashigikiwe ngo n'intare kuri kwimana ngo aravoma none ra uri kumwe n'intare ku ruhande rwawe n'umusaba baramushimira bavuga ati sha nukuri turashimira amahitamo yawe jambo no kumugabo ya muri no mwanya bawe yo bebe I love you too more than Nora uyumva gute umufasha wawe akomeza gutera intambwe zidasanzwe nk'izinya mu buzima bwiwe mu gihe wamutwaye benshi bakomindura ati Nora askuritaye mu mugazo n'ukuri kw'Imana ariko no musa kabo mugisha udasanzwe bayatujire muri video baza uri hano reka twishure ni genda abatuye iyi ni video y'abatuye wili sawa basi ibashaka nivanga cyambere ndashima Imana nibigira no kuri turi proud no kuba twaramenye Imana byose turoha kubura bwayo ntabwo ari technique ntabwo ari gukina filme cyane nta nubwo ari gukina prank nta nubwo nta kintu kimwe dufise twokwira tutari gushimira Imana iyo duhitamo ikavuga ati bana banje ni museke rero twengeje kabisa guseka no gutwenga ku batabizi rero ibicishije rero mu mufasha wanje nawe birangihera cyane kubera ko binyereka ko umugore atari gusasa gusa umugore atari guteka gusa umugore atari bya bindi byose abantu bibaza ariko umugore nawe yashiye gufasha ikintu kinini mu muryango rero uyu mugore mubona niwe Diamond afise haje muri Diamond kandi arashininga like Diamond you shine like Diamond mbafuha bivaye n'izo nkundo zanyu bisanzwe utazi agaciro k'ikintu ufise nyine n'umufam de valeur kandi marakoze kumukunda ndamukunda ariko n'abandi bantu ibihumbi bamukunda cyane ariko kandi tugire tubabwira yuko twabasaba batubabarire ngo tuma tubivuga amazi iminsi atari karabaha film ariko mu kwezi kuza wanashima tushaka ito na places agiye kubaha film y'akagenda gita kasaza ntutazobarimo yo film nuri arimo ni murabizi ko nuru amazi iminsi police investigation ariko arakina abazi bise ariko arakina muri Truafa akaba ari n'undi muntu ngiye gusinyisha vuba kontra muri Truafa umukinyi wanje w'Imena Nuru rero nivyo numva nababwire hama ivyo yasinyiye ni akira pampers za wahugo badamu ni n'amapade pade n'ama context plutôt pampers hapana context ni context nziza izimbutse kandi ku basanzwe bazikoresha bazije ama context ituma uba proud ituma uba kandi tumuseka batabyishe bivuga ko kubera ko ntayambara ariko irazimbutse ibifise
to DPS tutadukwiriye ni unamaliza ni ukitoka mwezi mwingine unanunua kangine si bya bintu byo kubika ugasanga yagiye akamasazi cyambaro gatusanga ibikini ugasanga uragwaye ama infection bya bintu biterana ama infection umviriza twe tuba dufite abana si n'abadamu iyi rero ini kandanda umuhungu wanje yambaye ibintu abari karagira abaraka jembegete sasa murahawe ikaze naka karazimbutse nibaze yuko ibiciro mamlao canke kuri zi platform zacu muraza ku bantu baguma bagira imihari ngo African TV ngo ndayikunda gose okay nikinyamakuru canje yamaze kubivuga mamlao harabadamu harabakobwa gatonya harabadamu n'abakobwa bo mu ntara za ruguru guronka context bibagura cyane gose ugasanga kumbure ntibiborohera kugenda gute nikiye kintu ushobora kwizeza buri murundi kazi agukunda gukurikirana bivanye n'izi context mbega zizobashikira bizogenda gute bizamutegeza kubashikira kubera ko zirazimbutse cyane kandi no zitazoshikira ubwo buryo bwo kugura iyo uguze context haro sensa dushira mu kigega yo gufasha abatishoboye dushobora kwikuzanira mu context rero kambara Maze thank you. Nuru tumemaliza. Yes, merci beaucoup. Bakunzi wa African TV, tukuna mamlao. Yasinyiye ikintu ciza, ikintu kidasanzwe. Ni contrat kuba Blend ambassador. Mamlao. Microphone yanje niko yivugiramwo. Yes, yasinyiye ku Blend ambassador wo muri Sekana hari amakotex akana amapampers kubana ku bavyeyi kumbure kubigeme baja mu butinyanka kugira ngo kumbure mushobora koroherwa ibintu bikomeze kugenda neza. This is African TV. Twari kumwe n'abantu batandukanye hari umuntu haske ndetse n'abandi benshi none barikaragorana afata kamera yacu kugira ngo amushiremwo nuru muri video. None bahitega cyane kose bakunze African TV. Asante sana. Y'amahoro nibazi ko mwese mukomeye no muri siniteka ntangere muri Sekanawe kubona twabatumye ko mukatitaba no musi rero muri Sekanawe turaryohewe kubera twungutse umuntu twungutse umumambi wo muri Sekanawe umu ambassadrice wacu agiye kuduserukira muri iyi minsi iri imbere akaba ari umu actrice wacu dukunda karibu niki twiteze yuko Sekanawe ugiye kuvugwa henshi cyane gose cyane jambo ni gwawe rero tubwire ukungene bigiye kumera n'ukungene bizogenda murakoze. Amahoro ndamukije abeko barankurikirana bose bwa mbere mbanje gushimira Imana tugejeje amasaha bibazi mbanje gushimira abarongozi ba Sekanawe kubona baranyizeye ngo shobora kuba ambassadrice w'ibikorwa byabo ndavuga amapampers hamwe na cotex. Jewe ico novuga nta kindi atari kubize byoko nzokorana umurava ishaka n'urukundo nkacangiye ko nsaba abakunzi banje nkuko bama babinyereka bangaragariza urukundo n'ubu bazongaragarize mu gushikana kure mu kumfasha gushikana kure gukunda izi pampers hamwe n'amakotex kubera ko ubunye harageze uko dukunda iby'iwacu kandi tukanabikundisha abandi kandi ikintu kingoye cyane gukorana namwe ni kubera ko mu kubihayagiza sinzoba ndiko ndashikuza ibintu byiza cyane n'amakotex meza atababura pampers ni nziza zituma umwana amererwa neza rero biragisha uri kuramamaza ikintu uzi ukuri mukuri gusumba kuba uri wamamaza mu kinyoma. Ndabashimiye cyane yego murakoze rero ikindi kintu nagira shimire mwebwe mwashoboye gushika ngaha cankwe nagira mvuge yuko iyo uguze cotex yacu cankwe ukatugurira ikintu cyo muri Sekanawe ubuterereye amafaranga 500 umuntu wese adashoboye kuronka ubwo buryo bwo kwigurira ico kintu yaba pampers yaba ku gakoresho ko mu butinyanka kugira ngo ushobore gufasha wa mwana adashoboye kuronka utwo tuntu kugira wongere ufashe wa mukenyezi ari muri prison kugira wongere ufashe wa muntu yahuwe n'umwuzurira canke mu nkambi z'impunzi abo bose rero nagira ntumirire
abakiriya bacu tubabwire ko tubakunda cyane kandi arabakwe ariko kandi muri bwa buto bwacu dufise baze baribuka ico kintu kugira ngo dushobore gufasha bene wacu nabo badashoboye kuronka utwo tuntu murakoze rero Imana ibahezagire okay murakoze nitwa Panik National African TV kocha Melvise ni kuri kontra d'abord ya Fanny Lavine kuri Fanny Lavine kubera ko mu animation ashobora kuna amarere cyangwa ashobora Fanny bitandukanye ariko Fanny Lavine kuri kisonga ikindi naco kabonye hari amakotex n'amapampers kubadamu cyangwa kubakobwa tumatumva yuko ari amakotex kumbura tabari meza ugasanga abazane izindi ngaruka mbi nayahe makarite atandukanye n'izindi kotex twabonye cyangwa kumva bandi amakandi se n'amapampers ku bana hari abo tuvuga ngo arabahurira ugatuma bagira imibiri itameze neza karite nziza kuri amapampers yanyu n'aya ikibazo ca mbere igituma twahisemwo Lavine ica mbere nuko arakunda amaproduit yacu ica kabiri nahaye honneur umuvyeyi wanje kubera aramukunda cane namasanga ariko araraba ibintu vyiwe niwe yamunyigishije nkamumenya nkawe narinzi hanyuma mbonye aturondeye byarangyoheye cane canumva yuko kizomubera ikintu ciza akibonye nagikoze ica kabiri kuvuga ngo kubera twamuhisemwo nuko kandi arafise igikundiro ku bantu cane cane kuri abantu bato bato basanzwe baraba ibintu akora abafise umwanya bama bariko bararaba bijya ry'amareresi akora baramukunda cane ica gatatu rambajije ati amapampese yacu cankwe amakotex yacu itandukaniro n'ayandi twebwe itandukaniro rya mbere nuko entreprise yacu cankwe company yacu ari novuga ari muri entreprise bavuga ko ari entreprise sociale no kuvuga yuko apart yuko turiko turarondera amahera ariko kandi turanafasha rero muri ico kintu na karusho cankwe ikindi kintu abandi bantu badasanzwe bakora no kuvuga yuko naho wobura umugabo mu bisanzwe umenyereye ko kotex zigura abagore gusa ariko nawe kuri umugabo ndagutumiye kuyigura kuko ni wayigura uzoba uhaye uwundi mwana amahirwe yuko nawe ashobora kuyironka wa wundi adashoboye kuyironka ampisi yaho uzoba utereye 500 wa muntu ari muri prison canke donc awo muntu wese adafise uburyo bwo gushobora kuyironka urumva yuko arakarusho kuyandi ikindi kintu nayo ni brand y'umurundi kazi ni brand ya The Pride of Burundi kubera yuko iyo uvuze seka nawe hariho izo tuvuga ngo soft care hariho izo ni gwa rurimi rw'abanyamahanga ariko iyo uvuze seka nawe urumva ko uvuze n'ikintu cawe urumva nico kintu naco n'ikindi kintu naco ni karite kotex zacu ni karite cane ni karite n'izindi zizimvye kandi ziva hanze ikindi naco gikorerwa ko ni ukuvuga yuko kotex zacu iyo uyambaye cankwe wewe urumva ko uri proud y'ico wambaye kubera yuko kari leger ntikagutuma uvuga ngo ufise ibibazo ntigagutuma iki donc umwanya wose uba wumva yuko uri tranquille ahantu uri kandi uri fier n'ico uba wambaye ikindi kintu naco novuga ni affordable ni prix utaniye ko ya karite ni prix atawundi muntu uzoyisanga ayifise ngaho niwaja muri supermarket cyangwa sanga seka nawe iri hejuru gusumba twebwe uzoca uza ngaho tubwire yuko cyangwa uce wigurira ngaho kubera ngaho uzosanga ari amahera makeya kuri pampers zacu naho pampers zacu ni pampers nziza murabona yuko zipaki 50 pièces hari abantu benshi bagenda bakagura pampers ugasanga ziri kwijana sa 5 comme umva jewe nagize bwa buryo bukenya umuntu wese ashobora kuronka wa mukene wa mutunzi uno musi nawe urashobora kuba ufise amafaranga adashobora kugura ico kintu kinini ariko ukashobora kwafordinga ico kintu gitoya rero niyo ni karite yacu ikindi kintu naco pampers yacu ni pampers nziza zigurwa 28,000 small hanyuma 32,000 hama 35,000 large
kuri Fanny Laville ni igika ridasanzwe kuno musi bayambata kuri wa Sekana cyangwa ibikorwa bikorerwa hano on ariko kandi ni best influencer inyuma yaho kandi umushuru ubanje kandi ambassadrice ni bivuze iki ku mudamu ku mukenyezi ariko arakora ku nguvu zidasanzwe muri sinema ndundi ndetse n'abandi bantu batandukanye. Icyambere ni iteka cyane kubona abarundi dusigaye twemerana kubera ko urazi ko hari abantu bagifise kagatima ko kumva ati abanyamahanga nibo twokoresha ugasanga nabo bamanitse ku mapankate ugasanga nabo bakora publicité zino ariko kuba banyiyumviriye nk'umurundi kazi asanzwe ariko arakora umva niteka kuri jewe n'abandi barundi ego kuko birateye isoni kubona ikintu gikorwa n'abarundi gikorerwa mu Burundi ari kampani y'abarundi ariko ukacusanga yamamazwa n'abanyamahanga niteka kandi nibyo kwishimira cyane. Nanjye ndafite utubazo dushika kuri tubiri nitwa Raja journaliste wa Buja Town TV akabazo ka mbere ndagahera kuri nyakubahwa Kazinga niteka ridasanzwe kuba uno munsi mwashoboye kudukoranya hano ndetse no kuba mwahisemo umurundi kazi nka Fanny Laville kuba yobabera Brand Ambassador novuga ati w'ibi bidandazwa muri Sekana dushaka kumenya mbega aya masezerano nayo ikiringo kingana gutyo atari bangaho mwumvikanye ibyo mwumvikanye bizotwara cyangwa mwambisha amafaranga angana gutyo. Ikindi kibazo ndakerekeza kuri Fanny Laville mbega wowe kuba wizewe uno munsi niteka ridasanzwe wanashima no mu bagukurikirana kandi no mu bagukunda ndavuga duhereye muri tuwa n'abandi bakunzi mbega witeguriye kubamamaza mu buryo umeze gute uzobicisha muri sinema uzoja ku maradiyo uzobigenza gute kugira buri murundi wese babandi batishoboye babandi bose bakeneye gufashwa na Sekana kugira bazobone ibikorwa bikorana na Sekana muri rusange. Nagira manze ndakwishure kuri kontra yarasabye yuko iba ari kontra iri close rero kuri ico kibazo kubera yabisabye nibaza yuko bidakenewe yuko mubimenya murakoze. Kiringo kingana gute? Biri muri kontra ego hamajo uko nzokwamamaza icyambere nuko nzokwamamaza uburyo bwose ishoboye so kuvuga ngo niyumvira ngo ku mafaranga ngo uko angana ngo hari aho uko nzoca ngira ngo ngabanye cyangwa nongereze cyangwa iki oya ariko ahubwo nzoshiramo ingufu zanje zose n'urukundo rwo kubikunda nkaho ari ibyo wanje kuko kanatsinda n'ibyo wanje namba ibyo murundi kazi nanje ndo murundi kazi n'ibyo wanje kandi namba umuntu aguze ikintu akaba atanze intererano ku bantu bagowe ndumva ko nanje ndafite umutima wo gufasha rero nzokwamamaza nk'uri karakora nico gikorwa cyo gufasha abandi nukuvuga abakunda amapranke abakunda filme abakunda amaposte yanje hano hose abahora bambona ahantu hose bazoba bariko barabona Sekana kandi urazi ko ndi umuntu akunda gutwenga ni Sekana we nyine muco uzumva ayambara cyane haya nta yindi pampefe yambara atari nyene neza cyane mbega turaho nyene musanzwe mukundwa n'abantu benshi uburyo hari abandi bantu benshi bamaze kubizera cyangwa babifuza kubizera uno munsi nka Fanny Laville mbega iyi kontra ko mashoboye no kuvuga kuri close abandi bantu bose barahawe imiryango barugurira imiryango yuko boza bakabizera mugakorana canke mugiye gukorana Sekana gusa bivaye no kungena amasezerano ameze nuko tutashoboye kuyatumenyesha oya n'abandi twakorana ariko bivana n'ibyo ari byo ego hari ibintu byo ntashobora kwamamaza ni nk'uko ari nk'ikintu kitari mukuri ico cyose ishobora kandi ikindi naco ndi umukristo hariho nk'inzoga nazo no kwamamaza nk'amatabi cyangwa biravana n'ico ari ico. Ni Omario kuri Agate TV ikibazo cyane kigira kiti hari umuntu ashobora kugura iyi pampers kumvo z'uko hari abantu izofasha abantu batishoboye mwavuze yuko hari sensa azoja kuri abantu batishoboye ni ikihe kintu cyo tugarantisa yuko sensa by'ukuri azojayo hama ikindi kibazo ndagishyira ndaserekeza kuri Fanny Laville ibintu byo
gupromotinga abantu ibintu maze kumenyera amakontra menshi umaze gusinya n'umurengera turashaka kumenya nakahe kabijya utuzaniye tugire aba bantu bagusise nk'amamiliyoni batazohomba cyangwa ngo bincuze kuba bakoranye nawe merci. Kuri ico kibazo uvuze nibaza yuko wewe udukurikiye uno munsi tumaze mu ndwi iheze twarakwije imyaka 2 dutanguye. Muri iyo myaka 2 amafaranga twashoboye kuza turabigira par trimestre. Hariho aho twagiye muri Sober, site Sober, twarafashe ayo mahera turayatwarayo. Twarigeze kugira GoFund na Burundi on the Map. Twaragiye kuraba abo kumuhuta baguweko n'umusozi. Twaragiye kuraba imubimbi bajya mu Gatumba bagiyeyo. Twaragiye muri prison Ingozi, muri prison y'abakenyezi. Twaragiye ku mashure y'abantu b'impumyi batabona. Twaragiye ku mashure y'abantu batumva b'impumyi bo bari mu Gihanga. Turamaze kuja n'iyindi orphelinat. Abo bana twabahaye donc bobo umwaka wose w'ishure. Izo orphelinat mu ndwi yahera niho twakwiza imyaka 2 twaragiye muri orphelinat gutanga ivyo bintu. Kuvuga rero twebwe nimba ico kintu twaragishizeko nuko tugikorerako, kuko urumva ni novuga ngo ni nka moto ya company. Rero ayo mahera tutegerezwa kuyashirako kandi byatuvuyeko kandi niteka kuri twebwe. Urumva uvuze ngo ni igiki cyo kwereka wocuza tukaca kwereka uko byagiye biragenda. Umuntu arashobora kuronka izi pantaro cyangwa cotex mu makafé atandukanye ku butike atandukanye bigaye imeze gute? Ego ubu unye kenshi ama boutique y'Ibujumbura ariho mu ma supermarket mu shop buto no Igitega n'Ingozi naho nyine bashaka kuzisanga mu ma supermarket yaho cankwe mu shop buto. Ko mukoze kugira ngo dushobore gushika mu gihugu cyose hahandi ruguru mu minyaganyaga hari icenda juru hose. Inga n'abari icenda juru nzobazanira akabijya atandukanye gukorera abantu. Ikintu cya mbere ni kubera ko ari iby'umukenyezi. Urazi ko abarundi kera twakura twumva ngo umukobwa si umwana kandi nanje iwacu twavutse turi abakobwa gusa, turi abakobwa 8. Nkabona ukuntu mu kibano umenga babona yuko umenga abakobwa wapi nta kigenda. Rero nico gituma ntegerezwa gukorana ingufu zose kugira ngo ndabereke by'ukuri ko umukobwa ashoboye. Namba hari abataramumenya yuko ari umukobwa ageze ku bintu bikomeye cyane, bamumenye bamenye n'ibyo akora, nanje bamenye uko ashoboye. Nyene twese hamwe no kuduza ingufu z'umukenyezi bimenyekane ko umurundi kazi ashoboye. Rero ntavyo gusubira inyuma kandi noneho abizeye Imana batera baje imbere gusa, ntavyo gomba birimo. Ku bantu bakumenyereye ubu no munsi uramaze kugaragaza ko uri umudamu ashoboye, amaze gushika kuri byinshi bamwe badashoboye. Ariko no munsi urari amakontra menshi maze gushika kwa bivuga byinshi umaze gushikana. Icyo kintu wishimira kumbe n'abakunzi bawe bagukurikira? Ndashimira cyane abanyizera bakampaye amakontra kandi biva kuri abo bankurikirana bagerageza kugeza kuri ibyo bikorwa byanje. Nkuko yabivuze urumva ko nka mama wiwe sinari ndabizi no kwanze, natangaye cyane. Urumva sinari ndabizi kwanze kandi kubwira amenye ni kubera wamufana wundi yapibiye yashoboye gukunda ibintu byanje akabimukundisha. Rero icyo saba Imana no kubandanya ubwenge n'ubwitonzi bwo kubandanya nkora ivyo bintu mu rukundo kandi no mu ndero, ko barundi barakunda indero cyane. Iyo ugize hari ibintu badakunda, rero Imana inshoboze namba rukuronka ibintu bikomakomeye ntibizompindure ngo sange n'ibyo jaye, ariko ngumane ishaka n'urukundo no kubaha Imana. Okay, izi cotex kandi zihagarare ko kubera ari ubwoko bw'amakotex butandukanye, hariho bamesa n'ayakoreshwa rimwe. Mbega izi ziwacu, izi ziwanyu, izi uno munsi muhamagariwe kwamamaza umwigeme cyangwa umudamu ahantu hari atahure ko ari za zindi bakoresha rimwe bagata canke ni zimwe bamesa. Ni cotex zimeze gute, karite yazo zimeze gute?
nibyo bakoresha rimwe urayikoresha rimwe zijya bamesa ariko twabivuze ko ari nziza cyane za zindi cyo kwanza ubwa kugira ndabiyumvire narayikoresheje hari izo nakoresha ukaje usanga ziko ziramba abantu ushaka kwimara na 30 minutes wumva wapi ariko izimaze kuzikoresha narumvise ubudasa ku buryo nibagira n'ibihe ndimo hari gihe kenshi iyo uri mu bitinyanka wumva uri mu bantu ukumva uri jene ukumva nyine umenga wumvise n'umenga abantu bose babibonye umenga bumvise odeur ariko igihe nayikoresheje naba numva ameze neza naba numva nyine ndi free numva nta kamoto kabi kandi numva iraryoshe tu hari ushobora kwambara abakenyezi rero bashobora kwambara bakagenda bavuga ko bitoha n'ingoga uburyo ashobora no gutasha oya ico rero nico iyi rero iyo yambaye nico gituma useka kubera ko ntaco wikanga ni wikanga ngo nakayabibonye sivyo ndi ucuva hasi ugize nkuku uba uri siyo na Kotex wambaye